Namwe bagenzi ndabaramutsa ndabaha ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akara makuru mugere mushikirizwe mu rurimi rw'ikirundi. Leta y'u Burundi iremeza ko ifise ivyemezo vyerekana ko ishirahamwe ry'ubumwe bya Buraya bwagize uruhara mu mabi u Burundi buriko buracamwo kuva mu mwaka wa 2014. Mu itangazo leta yashize ahabona ku munsi wa mbere, Philippe Nzobonariba umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta amenyesha ko ivyemezo bafise bikomeye kandi bibazwa intumwa z'iryo shirahamwe rya Buraya Ibujumbura. Kurikira Philippe Nzobonariba. Le gouvernement de la République du Burundi vient de prendre connaissance de la circulation d'un document. Leta y'u Burundi iramaze kumenya ko hari cegeranyo cakozwe n'ibihugu vy'i Burayi mu ntumbero yo guhungabanya inzego z'igihugu c'u Burundi cyane mu gushaka guhindura ubutegetsi bw'i Burundi. Ivyo vyegeranyo bishira habona ivyemezo biteye isoni ku nzego z'i Bujumbura kuva mu mwaka wa 2014, no kuvuga amezi make imbere yuko habaye gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa Rusama mu 2015. Ivyo vyegeranyo biriko birakuragizwa hose. Ubumwe bw'i Burayi bukaba aribwo bufasha abantu mu buryo bwinshi kugira bihungabanye igihugu c'u Burundi, hariho abafise imitahe bakurikiranwa n'ubutegetsi bw'i Burundi. Ivyo vyose bije kwiyongera bituma leta y'u Burundi guhungabanya inzego z'igihugu kugira bahagarike iterambere hamwe n'ubwigenge. Rero inzira y'ibiganiro vyo mu 2015 ico cegeranyo kimenyesha neza ko hari bamwe mu bari mu bumwe bw'i Burayi bifuza ko haba impinduka mu gihugu c'u Burundi. Kuri ivyo vyegeranyo leta y'u Burundi yaravyize ifata n'inyishu zavyo ku bibazo vyose. Leta ntiyahagaritse gushira habona ayo makenga yose ku ntumwa z'ibihugu vy'i Burayi mu Burundi n'abandi bose badashaka amahoro n'iterambere mu Burundi. Leta y'u Burundi iramenyesha aho ihagaze kuri ivyo vyose, ikanamenyesha ko izokwiga ibituma ibihugu vy'i Burayi zivanga mu bibazo vy'u Burundi mu gufata ivyemezo. Leta y'u Burundi iragaruka ku ngaruka zose zizoshikira ubumwe bw'abarundi. Compte tenu de leur gravité, leurs lourdes conséquences sur l'unité des Barundi. Je vous remercie. Kuvuga kwishira hamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Burayi ari ryo ririko rirasambura Uburundi rifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi, wonagashavu kubera iryo shiramwe ryanse gufuta ibihano vyafatiwe Uburundi bituma leta ija mu bukene budasanzwe. Ivyo bivugwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe w'ihuriro ry'abarundi banyuzwe na demokrasi, aho asaba leta kwisubirako aho guta amashavu ku mashira hamwe mpuzamakungu. Tumukurikire twamakuye ku murongo wa telefone. Icyo twavuga nuko ari imvugo iteye isoni, ni imvugo umuntu mbere yo kwibaza ko abayikoresha baba bafise n'ibibazo mu mutwe, kuko kwagiriza ishirahamwe rya Buraya ko ari ryo ririko riratera ingorane mu gihugu, ko ryashatse gusenyura ubutegetsi bw'Ubujumbura, eka amabi atandukanye, no kwibagira ko iryo shirahamwe rya Buraya ubwo butegetsi nyene bwirirwa burarikomera amashi ngo burikure ko ibihano. Ikindi nuko ivyo bagiriza ubumwe bwa Buraya bimwe nashoboye kubona mu izo mpapuro bakoze biperereza bashize ku mbuga ngurukana bumenyi, n'ivyo bari kunyabara n'imentanya, kuko ntushobora kwagiriza umuntu yafashije kugira ngo arokore ubuzima bw'abantu bagomba kwicwa, ngo uko kurokora abantu bisigura ko yariko arondera gusenyura ubutegetsi. Ibi rero umuntu aribaza, ababivuga bikagora gutegera, ariko insiguro yaje n'imwe, n'ubutegetsi bwarushe buriko burasenyuka butakigirayo bucira amayo bumira. Ibi rero bakabita ku bumwe bwa Buraya kuko bwafashe ibihano, bakibagira ko ivyo bihano bwabifashe kubera amabi ubwo butegetsi buriko burakora. Ahubwo bagomba kwijya kara bakavuga bati ko aba badufatiye ibihano badusaba kureka kwica abantu, kureka guhohotera abantu, gusubira ku ntwaro ibereye, intwaro rusange ibereye. Reka ahubwo tuje muri iyo nzira kugira ngo ibi bihano babikure. Izi mvugo zo kwita no kwiheba nizoza kuzana ibitoro mu gihugu, nizotuma mu gihugu hagarukana amafaranga y'agaciro canke hasubira kuboneka imfashanyo ivuye mu bihugu vya Buraya. Kwa 14 z'uku kwezi i Genève mu gihugu ca Suisse hateganijwe inama idasanzwe igisata ca ONU kiyaye vy'agateka na muntu, aho bazobahigirwa n'ingene aho gateka na muntu kifashe mu Burundi. Ibiro vy'umukuru w'igihugu bikaba vyaciye bitunganya ikiganiro muri nondwi, aho hemejwe kwicegeranyo kikiriko kirategurwa n'igisata ca ONU kiraye vy'agateka na muntu
atagishasha kizoba kirimwo kuvyavuzwe ku Burundi. Uri Nyamitwe arongoye igisata cyo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ngo Burundi nta gishasha na kimwe bwiteze i Genève. Tumukurikire. Le rapport ne dira pas que le Rwanda a recruté des réfugiés. Ivyo vyegeranyo ntibizomenyesha ko igihugu cy'u Rwanda kibitse impunzi, nizomenyesha ko hari ugwaruka ruriko rurimenyereza mu buryo butemewe n'amategeko. Ivyo vyegeranyo ntibizomenyesha ko hari abicanyi banyuruje abantu bagatogwa ari biziga bakabata mu mabarabara. Ntizomenyesha ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu gihugu cy'u Rwanda no mu Bubirigi. Eka nizomenyesha ko mu Burundi harangwa amahoro mu gihugu cose. Hari ibintu bifatwa bitegwa mu makartier n'amagrenade mu kwica abantu. Ntizomenyesha ko abo bantu babikora baneshejwe, baswe ibigwanisho, abandi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo mvugo ya leta ngo niyo guhuvya abantu nkuko bishikirizwa n'umushingamanza Janvier Bigirimana, leta y'u Burundi nyabona ifise ubwoba bw'amatohoza mpuzamakungu ku vyakozwe kuko izi neza kwitazoyava imbere, aho akerekana ingene Burundi bwagumye bwanka gukorana n'imigwi itandukanye yashaka kugira amatohoza kubiriko bibera mu Burundi, icerekana uko iyo leta yagiriza ku mabi avugwa mu gihugu. Tumukurikire. Twebwe tubona yuko icambere ari imvugo y'ubwoba bafise, ubwoba bufatiye ku vyaha bo nyene bazi bakoze, ubwoba bufatiye ku bwicanyi bakoze, ku bantu bazimanganye, ku bantu babahohoteye, ku Barundi sinzi bangaje kubera inyifato yabo mbi yo kugomba kujyanisha Abarundi no kumara Abarundi. Twebwe rero twaratangajwe n'iyo nyifato iguma yerekana yuko ahubwo ataco banezwe ku mubabaro Abarundi no munsi barimwo. Nikindi cashyize kwerekana yuko kandi leta y'u Burundi bitewe bitebuke bazoteba bagakurikiranwa n'ubutungane kuko bo nyene bamaze kwiyagiriza. Igituma biyagiriza bo nyene nibo bafashe ingingo yo kudafashanya, yo kutakira ujya mu gware washizeho niyo Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies kugira ngo ize gutohoza. Ntivyumvikana ingene umuntu avuga ngo twebwe turera ngo bishwe n'abandi hanyuma bace banka yuko haza gukorwa amatohoza. Ikindi naco cerekana yuko ari imvugo y'ubwoba no kutabona iyo bariko baraja basa nkuko bataye umutwe. Murazi yuko mu misi heze bo nyene bikuye mu masezerano ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ivyo bikerekana ko batinye yuko bagiye gukurikiranwa ku vyaha bitagira uko bivugwa vyakorewe Abarundi. Ni kuvuga rero umuntu amaze kuvuga ati ibintu byose vyakozwe n'u Rwanda, vyakozwe n'abagwanya ubutegetsi, vyakozwe n'abariya hama bakaca banka nuko haza kuba amatohoza, yaba amatohoza ya sentare mpuzamakungu, yaba amatohoza y'umugwi washizweho n'ishiramwe mpuzamakungu. Ivyo ni ibintu bigaragaza vyonyene yuko bari mu bwoba, yuko ivyo bariko baragira bavuga ibihushane, kuko iyo baba bataco biyagiriza bari kwemerera amatohoza akaba mu Burundi. Ko banse ko amatohoza bani kubera bariko bariyagiriza, ivyo bavuga rero bisa nko guta umutwe. Kandi bitewe bitebuke yaba amashirahamwe adahanira ivyiciro vya politike, yaba abashingwa manza, baba abantu bose bakunda ubutungane, tuzokora ibishoboka byose ku buryo abantu bakoze amabi mu Burundi bakurikiranwa. Nta nyisho nimwe ku kibazo c'u Burundi izofitowe abasanzwe bafise ivyo bapfa baticaranye ngo baganire. Uyo mwihwezo n'uwa Jean Minane yahoze arongoye urunani ruhurukiyemwo abatavuga rumwe na leta Senared. Kubw'ibi biganiro bitegerezwa kubandanya kandi urunani Senared ruriteguye gufasha ibishoboka ngo rushigikire uwo mugambi w'ibiganiro. Tumukurikire. Twe tuguma twemera mu runani Senared giriteka, turemera koko ko ibiganiro ari ngombwa, ari byo byonyine bishobora kuzana inyishu itomoye ku bibazo Uburundi n'Abarundi bafise, nta yindi nzira. Kandi dushaka kubeshuza abihaye ubutegetsi ku nguvu bakaba ari mwaronona n'igihugu. Petero Nkurunziza n'abiwe bavuga ko abo bose abanyapolitike nako n'abo mashirahamwe
adahanira ibyicaro muri leta ayo societe civile ko dutinya amatora. Aha nashaka kwemeza ko dushaka amatora. Dushaka amatora yoba nejo. Dushaka kuja mu matora teguriye hamwe azokwitwa amatora koko umurundi wese azoshobora gutora ikiri ku mutima, gutora uwashatse amuserukira, nihagera ku mukuru w'igihugu azotora umukuru w'igihugu yiyumvamwo ko ari we mukuru w'igihugu abikwiye kuri we, atagahato, atagitsure, atanumuntu numwe agiye kumuha ibigeragezo ngo have amuhuvya ahatora. Haribaza ko dushaka kubanza kwica imbonera kure cankwe tugashaka kwica nkuru nziza n'abandi, sivyo twege dushaka. Ivyo sivyo vy'igihugu ko nkuru nziza yamwe n'Imana ubwo yamucirira uzomushikira. Imbonera kure barimwe n'Imana arubwo dayo nakoze mbonera kure zohinduka boduha umwanya wo kugira amatora meza tukazihindura zikaba abanywanyi bacu ari bo nyene bazotuma dutsinda. Nako n'abari mugambwe SNDD-FDD boduha kanya tuzobahindura abasigaye ko nibaza ko basigaye bake. Imigambwe yigeze ku butegetsi cyane imyaka myinshi mwarabonye henshi yaratsinzwe na SNDD-FDD zotsindwa nta ninkeka. Ni kuri no nkuru tugarukije ko makuru yacu murakoze cyane ko namwe dukurikiye naho ubutaha.